Bakunze ishango BMBC ndabaramukije ni David nta makuriro ariko arabayagira nkaba ndi kumwe n'abagenzanje tukaba turi mu ntara imwe mu gihugu hagati aho mana ko turiko turanwa yego rero kubera iki turiko turafata agacupa ni kubera yuko hariho umukiriya wacu umwe avuye mu mahanga turiko turamwubakira inzu nini, inzu igeretse inshuro 6 indwi. Ubu rero aje turiko tuguma dushireko mana ko turiko turazinga ivyuma vya nyuma tuguma tubetone inzu ya nyuma niho tukimubona rero. Hanyuma rero yashitse abona ukuntu imirimo ari myiza aca asaba yuko ati ibintu mbonye jewe ntimwo ati nimba mwumva mwofata agacupa mugashfata ubunyene natwe tuti nitukaraza sivyo rero je ndi kumwe n'abagenzanje umva akana gacupa tuguriye rero twama tuvuga yuko twege ibyo tuvuga tubishoboye ibyo tuvuga kandi turabikora turi ku kivi tumaze imyaka tubikora aba turi kumwe nk'aba turi kumwe nkaje umuyobozi wabo kandi saba bonyene mu gihugu hecu turafise amashantiye nk'aya na manini jewe no itako jewe ndabayoboye muri BMBC jewe ndanabazi n'amazina kuri atimanye imyaka myinshi. Rero iyo ishira hamwe rimaze kugira kumara imyaka myinshi abakozi baje bakaba ari babandi baguma bakora murumva kwanza ko ivyo bintu bikwiye kugira bitume iryo shama rikora neza. Abakozi bacu bamaze kubaka amazu menshi, abakozi bacu si babandi umuramwisha baraho guhenda ngo ndamaze kubaka atavyazi kubera gusa afise igikoresho twege n'abakozi tuzi mu mwezi bidashoboye. Rero ngoma ndababaze rero bana abakozi bacu Jonathan wewe ni uri umushefu do chantier ngaha uramaze kuba umushefu do chantier ku mashantier menshi gino nzu si amuyubaka gusa abandi bagenza baragufasha kuyubaka uko tugenda turayiduza wowe uvyumva gute kubona abantu badujeje igikorwa mu myaka 5 iheze ine tukagira ivyigwa tukabondera impusha zo kubaka ino nzu tukayigeza ngahe kabigomba ihere inzu izobiremwo asansere ama escalier nkangahe kandi komeye wumva gute baje inyuma y'imyaka 5 dutanguye bagashavuga ati ubu nyene vuga ico munwa jewe ku bwanje n'abakozi bagenzanje muga ku ruhande rwanje turahimbagwa cyane nka je ndaryohewe kuba yabaje kubisanzwe kubera yuko aba bashefu badukoresha nabo tuba tuzi muratuzeza akazi muraduha akazi mukatubwira duti genda mukore hariya ugasanga mbere hari naho ushobora gusanga tumaze igihe kirekire nk'uko mubivuze imyaka irenga 5 uwo muntu mwene inzu tutaramubona muga tukagereka inzu gushika nk'ubu tugeze ku nzu hafi 6 uwo muntu tutaramubona kaje ndabonye umunsi mugabo naryohewe cyane kuba yashitse ngaha agaca avuga ati ndavye ibikorwa bigeze karaba uko nari ndavyiteze nuko ndabisanze naho muba mugeze saa 8 saa 6 saa ngapi nimwicare munywe muryoherwa kubera mwakoze neza. Ico ni ikintu ca mbere jewe nshima cyane kubera yuko nk'umukozi mutoyi mu bandi bakozi bagenzanye dukorana iyo twakoze ibikorwa mukabishima n'umushefu wacu mukuru akaza akabishima kubera cyo twumva bitunezereye cyane. Urumva rero naje chef wanyu urumva nimba ibintu ndabategeka baratabuja baje baca bakura inkofero urumva ko najewe ntafyina sivyo yego ntafyina kubera yuko unakora iki gikorwa ukuntu mbere uwo ukora igikorwa ibi bintu by'ubwubatsi bisanzwe natwe k'abafundi biradutangaza cyane. Ni nayo mpamvu kenshi niyo turiko turakora ibikorwa maze kubaka amazu menshi murabizi nkurikirana ibikorwa mwashinze mwebwe nyene ndamaze kubona ahantu henshi abashefu baza bagashima nta namwe ndabona babigaye nibaza ko rero baca babikunda kubera yuko mwabikoze nkuko nyene musanze mubizi. Ego cyane urumva je mu gutunganya kano kazi ndagerageza nkashiramwe nico no kwita ubunyamwuga umva mwebwe twavuze ko muri benshi ngaha ariko simwe mwenyene n'abategurira imigambi ku cicaro gikuru nabo usanga ari benshi nkuko nyene kandi mwege muri bamwe mu mashantier menshi macumi turiko turakora rero kubera iki dukora ibintu abantu bakabishima ni kubera yuko bwa mbere turafise abantu bamenyerejwe muri mwebwe nyene nkawe wigiye kubaka ngaha
turakwigisha kubaka n'abandi bigengaha hamwe umuntu tukamwigisha tukamenya urugero ariko aragerako sivyo. Rero ivyo bintu vyuko tumaze imyaka myinshi dukora tudahindagurika bituma vy'ukuri dushobora gukora akazi gakorwa neza. Hanyuma rero reka mvugishe uwundi nawe Claude, wewe nawe wotubwira mbega kahise kawe mu vyo kubaka n'agaki washitse ngaha gute? Ego je kahise kanje mu vyo kubaka haraheze imyaka itari mike ntanguye gukorera mw'ishirahamwe BMBC, niho natanguye kwigira. Nta kintu na kimwe mu vy'igifuri narinzi, ariko kubera ko kumenyerezwa naratanguye nyene ndatangura ndakora ikiyede mu gifuri muri mashanti atandukanye kandi mu ntara zitandukanye. Hama kandi barampa akaryo ko kwiga igifundi, ndatangura ndakora igifundi ndabimenya, ubona ntera intambwe aho niko ndikora nyene bampa akaryo ko gutera intambwe mu bikorwa bitandukanye gushika mbere naho nshikira ubushefu. Ego cane. Mbega wewe kw'ishure wize ibiki? Ego kw'ishure jewe nije ivyo kubaka yitwa Comité de Travaux muri France. Oh, okay. None ubona nk'akaro itaca muri BMBC ubu uba utinyuka uno mwuga? Oya, kubera ko turiko turaraba ku mashure menshi, turiko turaraba twiga teori mugabo nta pratique kenshi dukora mu mashure. Ubu niko kenshi bimeze rero, ariko muri BMBC kubera nuvuga ivyo niga naca ndabihuza n'ivyo nkora kuri BMBC, nuvuga nasanga ubumenyi bwatewe buba bwinshi cyane mu gukora, mu gushira mu ngiro ivyo twarize. Ego cane. Mbega nk'abatamenyere BMBC wabwira n'ubuhinga ubuhe dukoresha kugira ngo abakozi bacu barushize guca ubwenge batahure cane bino bintu uno mwuga dukora? Ego ibi buhinga abashefu bacu bo muri BMBC kenshi bakoresha, tubona ko haba ku biro bashobora kwiga bakatumenyereza. Tomora mwiga gute ivyo kubaka kugira ngo abatavyumva bavuge ati barya abantu ubuhinga bukora ngaha? Yego, kuko n'amashari bato umuntu ayibati kuri bane abantu barubaka amazu agerekeranye bigenda gute babimenya gute? Yego baratwigisha cyane cyane ukuntu dushobora kubaka inzu, haba guhera umuntu agitangura kwiga akiri umuyede, amaze gufata umwiko bakamwereka gushona ikumure kuntu bagira amatafari, hama akaduza akamenya kugira naho ashobora kugira amatorezo y'inzu, hama akaduza kandi agashobora kumure kubaka ata muntu umwe ariko aramukontora, kubera ko aba yashoboye kubimenya bivuye ku kuntu yagiye aramenyerezwa buke baza agahitana akabimenya. Ego cane. Reka mbaze uwundi mufundi tumaranye igihe ego wobwira kumbure abariko batwumviriza ukuntu witwa? Jewe nitwa Nzitungaro Yizi, nkaba maze imyaka itari mike muri BMBC. Gusa ikintu nashoze muri BMBC, umuyobozi waho aciye ubwenge cyane kubera adukoresha ibintu byiza bimeze neza. Twe twatanguye je naje muri BMBC ndi umufundi, mugabo ubumenyi nari mfise sibwo mfise ubu. Bateye bwiyongera ubumenyi kubera ubumenyi batwigisha ngira babukura hanze, sinzi ko ari bwo mu Burundi gusa. Ubu twubaka inzu zigezweho umenga ni Nyamerika ku buhinga bwiza kandi buhanitse. Ni kuvuga yuko inzu yawe iyihaye BMBC usanga ikomeye ukoresheje ubuhinga buhanitse. Kandi cyongeyeko aramenyereza abafundi, uje uri umuyede arakumenyereza mpaka ukaba umufundi, kandi aramenyereza abashefu uvuye ku ishuri n'ibyo ukize ku ishuri arabikwereka ukoresheje mu gukora, akabikwereka mu mvugo ni mu ngiro ukamenya. Aroyize uvuga ati si mu mpapuro ati ibintu wavuye ku ishuri ukekeranya ati aca barabikwigisha ukabitahura neza apana bimwe mu buryo bwo gukora uri ukivi. Barabikwereka neza ukabikora wewe wenyine, akakubwira ati kora iki, ukagikora kikwereje nubwo kigushirira ku ishusho, subiramo nk'iki nakoze, uragikora mu buhinga bw'igi, nimba ari ico mu rubaho nimba ari ico mu cyuma
ugasanga kweli kabisa kiri nkuko wakiweze ahubwo irafotora ifoto riraremba. Okay, Aloydre tuvuge neza. Wewe uravuze ko maze imyaka ngaha. Wobwira abariko baratwumviriza ahantu amashanta ya BMBC maze gukorako. Naho utovuga ko umureti mugabo uvuga ati nakoze nka izo wibuka. Sinki cyane je kubera nk'iyo nyene mpagaze kwisana akakanye nyine nayihereye kuva ikivuye muri cave nasanze bamaze kwetona cave kugeza ku ya gatandatu. Imyaka yose twayikoze nta munsi iminsi twayikoze nta nzu y'imwe twigeze kutuduza nta rimwe. Yego nakwama nayo gusa kiretse gusa ko hashinduka abashefu gusa mugabo gukora abakozi benshi twaraza ntitwahinduka abandi nabo baba bari mu zindi ntara nk'ubunye izo maze gukora ko narakoze mu Kanyosha ndakora mu Rumonge narakoze muri Miriware ndakora mu Buterere mu Bumwe ndaza mu Kanyosha kuduga hariya Bwiza ndagenda mu ntuzenye Gasekebuye ni nyinshi cyane vraiment. Urumva ko nabagenzawe kwa muri kumwe intara zitandukanye urumva aho sinaba mbaje izo nizo nakoze ko abandi bari gukora kuzindi. Urakoze cyane. None wowe abantu baha nararyohewe uvuze uti n'abashefu ati umushefu kuri no shante ashaka guhinduka. Tubwire rero abatumviza ko muri BMBC turafise ishure ryigisha abashefu n'abafundi basanzwe. Nk'ubu uyu mushefu do shante nk'uyu twabwiye Jonathan agwaye turafise abandi bantu benshi kujya ko kwa muganga bace bagira roleve akazi kabandanya n'abafundi nyene hagize urwara turafise abandi bafundi bari kwende mashantier batuma ibikorwa byanaka bigome kurwa n'abantu babimenyereye babizi sivyo rero bisigura iki abantu bitura BMBC baba bituye abakozi bamenyeranye bamaze igihe bakorana ishira hamwe rihari ryigisha abakozi kandi novuga rikoresha ukuri kuko urabona ko banyene amazu baje ibikugura bakavuga ati bunyene ihera ubunyene munwa urumva sikintu gisanzwe sivyo ngira bazoronka kanya nibyagenda neza ko muze mubumvirize baze batubwire ukuntu babibona ibintu turiko turakora sivyo nivyo rero hanyuma rero murakoze nayo tubwire iki abantu abakunzi ya BMBC twabwira gutemera usangiye iyo mubatse murakoze cyane ya David Ntamakuriro na bagenzi we mugire byiza aho muri hose Imana ibahezagire.